Bite Mugisha, umeze gute? Umeze neza, urahora akomeye. Mugisha, Imana iguhezagire mu buryo uhora udutabariza, kubera Imana iguhezagire kandi iguhe no kuramba. Hama Mugisha, jewe ngomba iri jwi ryanje rishike kure, rishike ku mukuru w'igihugu, rishike no ku mukenyezi wiwe, rishike no kuri ayo mashirahamwe yariko arasafirisha abantu, cane cane umukuru w'igihugu n'abajejwe agateka kazina muntu. Turabatakambiye, ndabisubiyemo kabiri gatatu, turabatakambiye. Twebwe turabavyeyi, nkanje ndi muri Omani, ndahakoze imyaka 10. Igihugu ca Omani hariho ukuntu gitandukanye n'ica Saudiya. Ndabasavye ugwaruka, aba bakobwa bariko barasafira ku bwinshi muri Saudiya, n'ugwaruka twiteze ko akazoza kejo k'igihugu cacu. Birababaje, birateye umubabaro, birateye agahinda kumva umwenegihugu, umurundi, umukobwa, umumama asize abana biwe muhira, umukobwa atarakwiza imyaka atarubaka, agiye kurondera ubuzima, ateza imbere umuryango wiwe, nawene yiteza imbere, ateza imbere n'igihugu ciwe. Kanatsinda, numvise yuko hariho amadorari yiyongereye mu gihugu biciye ku nzira z'abo bakobwa bariko barasafira bari muri Saudiya. Kubera iki abana b'u Burundi bariko barahohoterwa? Umwana akicwa n'inkoni, agakubitwa, akicwa n'inkoni, agatabaza, akabura ikimutabaza. Umukoreshwa wiwe akananirwa kumutwara kwa muganga, agatabaza kuri ofisi ikananirwa kumwitako. Agatabaza kuri ambasade n'ibyo koko araremerewe kubera ibibazo biri muri Saudiya ku rwego rw'abarundi. Ico twosaba leta nikore kuri aya mashirahamwe iriko arasafirisha abantu, yihagarareko kuri abarabu uvuze ukamwereka ko uhagaze ku muntu wawe, umufitiye impuhe, aratinya mu by'ukuri. Rero leta yacu nihaguruke, nitubarungikira inyama zo kama bariko baragandagura, bariko barakubita menga s'abantu. Tubarungikira abakozi babakorera mu nzu zabo n'amahoro. Urumva, nitubarungikira abantu bamwe bariko barahohotera, bakubita. Ibyo bintu turabyiyamirije, twebwe nk'abavyeyi turiko turababara, tubona naho atari abana twabyaye, ariko ni abana b'abarundi, ni abana bacu, n'ugwaruka rw'ejo. Ntituzi aho tuzohurira n'abo bana ntituzi aho twohuriye n'abo bana bariko barapfa, tutazi ico bazira inkoni. Mama bo bafashe ku nguvu, mama bo bagize gute, yagize ngo yiyamirije ku gufata ku nguvu, ugasanga arahohotewe, arakubiswe, aragize gute. Impamvu ni iki? Leta yacu rero nihaguruke. Mugisha, ndagusabye aya audio yanje ashike ku mukuru w'igihugu, ndagusabye aya audio yanje ashike ku mukuru w'igihugu, n'abo munsi yiwe, n'abajejwe ry'amashirahamwe, bikunze bashake banayibugare ntaca amaze. Ego mama wanje hari Imana ziriko zirakorera, bariko barakora, ariko hapfuye muri uku kwezi tubuze abana bane tubuze. Ibaze aho rero abahohotewe, abari muri ajya ama ofisi bagwaye batavuga, sibyo kuvuga. Turasabye leta yacu ibisubireko, nayo ma ofisi yisubireko. Nta nyama turiko turarungika muri Saudiya zo turungika y'abantu, si nyama zo kuma ziriko ziragandagurwa n'inkoni. Nk'ejo je narananiwe gukora akazi, nisize mu kibanza c'aba bavyeyi bariko barahekugwa mu Burundi. Turagusabye Mugisha, uwo mwumvise ni umwe mu barundikazi bari muri Saudi Arabia baturungikiye ubutumwa bw'akababaro nyuma yaho
uyu mwene wabo mubona ngaha Aline yishwe azira ubusa n'inyuma y'abandi bashika kuri bane bapfuye mu gihe gitoya abarundikazi bagiye kurondera ubuzima muri Arabia Saudite. N'akababaro kenshi hano ngiye kubasangiza ubutumwa twagiye turarungikirwa n'abadukurikira bari muri Arabia, hariho n'abatari muri Arabia mugabo bababajwe n'ibi bintu vyabaye, bafise ubutumwa bageneye leta y'u Burundi n'ivyo bashaka n'ubutumwa bagenera umukuru w'igihugu, bakavuga ati nukuri nk'uko wambere yavuze ati ubutumwa bushikira umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, abarundikazi turi muri Arabia turarushe, tuziriki ko leta umuvyeyi yatwigoreye akaturungika muri Arabia, kubera iki abo bantu bagiye gusaba amalisansi yo kuturungikayo batadukurikirana tukaza turicwa? Niryo shavu basohora. Reka rero twumvirize uwundi mukunzi wacu agira kabiri. leta itumvikanye ko na Saudiya ibintu byo kubabikira amapasiporo, je nagira ngo babikora nk'ukuvuga wacu, jewe ndayigendana izindi ofisi zose abandi bakozi bose ibyangombwa byabo baravyicarana, ariko aba leta bavuye mu Burundi ku mukono wa leta nta na kimwe babaha, baca babibika bakabibaka. Ntababesha twebwe no ntaho dusigariye no muri Saudiya. Je ndabone ko ama ofisi ntaco ariko aratumarira, ntaco ariko aradufasha. Niyo mpamvu dusaba inamba zanyu kugira hagize akabazo kaba tukabatura mukadufashamwo, kuko ndabona umenga basa nk'abadutaye no kweri ntaco mbona bariko baradusaidiya. Ntaco badusaidiya kweri, kuko umuntu uzomwandikira ntakwishure, zotelefona ntakubwire, ntakwitabe, amabuja bacu akaba aribo bashaka kwitaba nawe atakumvirije. Tubona umenga ni ibintu bitoroshe, niyo mpamvu twipfuje kuronka inimero zanyu kugira hagize akadukomako tuzoza tubatabaza mwebwe nyene. Ntabyo ama ofisi ntabwo nta kazi bariko, ahubwo ko barajyayo batarushiye babazanye ata kazi bazi ko icabazanye, kweri ntibazi icabazanye. Natwe baraturangiriza n'abarundi baratumarira no muri Saudiya kubera nta gaciro dufise, nta n'ijambo tugira. Iruhande y'uwu murundikazi agira kabiri nawe yagize ico aterera nico yisabira abategetsi, leta y'u Burundi, ambasade yo muri Arabia Saudite, leta tutibagiye umushikiranganji abijejwe w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro, ati nukuri mudufashe mudutabare turarushe. Hari n'abavuga ati mbe uwo muntu yirirwa aradukubita atugira ibyo yishakiye kubera iki badashobora kumukura aho hantu ari hanyuma bakashira uwundi? Reka rero munkundire tubandanye tubasangiza agashavu abadukurikira ngaha kuri ishene Daniel Mugisha baturungikiye bavuga bati ubutumwa nubwo burimo agashavu rimwe na rimwe mubushikirize, mubutambutse mushikirize umukuru w'igihugu, wewe ajije gufata ingingo azadufashe turaba ukuntu tworuhuka. Mfise icyiyumviro canje numva nyene kiri ku mutima wanje, ngerageje kuraba ibi bintu biriko biraba Arabia Saudiya, aba barundikazi bariko baragwara bapfa bacugwa bufuni na buhoro. Ibintu tugerageje kubiraba kuva bagitangura kugenda za Omani, guhera kuri Pierre Nkurunziza batangura kurungikwa muri Omani bakaja na Arabia Saudiya, ibibazo bagumye bahura navyo si ibibazo vyoroshe, kandi hagumye hibonekeza ko hari ibimenyetso vy'uko umengo n'urudandaza. Rero mu bisanzwe n'urudandazwa koko, kuko amashirahamwe abikurikirana abarungikayo n'amashirahamwe abasaba ya hariya nta kintu na kimwe bigera berekana ko boba bariko barakurikirana mu ngorane z'abarundikazi bariko barahura nazo.
dufatiye kuri leta ya Arabia Saudiya na leta y'u Burundi bose bibereye mu kantu umengo n'agacerere. Muri ivyo rero bigaca bibonekana yuko rero ari umugambi nyene wo kudandaza abantu abarundi n'abarundikazi kubacuruza nyene. Tugerageje kuraba nka leta y'u Burundi kubona ibintu bimaze kuba basemerera muri Arabia Saudiya ati bimeze uko. Iyo leta ntivuga ati tugarukire abarundikazi bacu, ihaguruke ngo igende ivugane n'ubuserukizi na leta ya Arabia canke ubuserukizi buriyo ngo buhaguruke bugire ico buvuze. Ibi bintu bica bibonekana yuko ari urudandaza barabadandaje ntibabimenya, kandi nabo rero ubwabo bamare kubona nta kibavugira nta biriko birakurikiranwa bagaca baguma bisukirayo ngo bagiye mu buzima ngo kurondera ubuzima. Mvunira akaguha abarundi kazi nibarye ivyo bahorako n'ahandi ho ibintu muri Arabia nukuri bazohererayo bazopfa bose bahere umwe ni ya systeme ya kamwe nyene. Inyungu zironka ababa mashirahamwe nyene yo muri leta nyene bo badandaza bakamenya inyungu bariko barungukamo, nayo abapfa bo bavuga ati nibapfe bashake bahere inyungu kazima yabonekanye nta ngorane. Mu gihe Arabia yo biriko irariha ivyo bavuganye bobo nta ribi ryabo. Rero navuga ati abo barundi kazi bariyo nibarabe uwurose agatiki ave atahe aje mwitasha arondere mu Burundi uko yarasanzwe arondera, yemere ajye imvumba nkuko yarasanzwe abayeho, kuko ivyo byo kurondera amaronko nivyo biriko biratuma abene Burundi bashirira muri Arabia. Basiga imiryango ituntuye, barashobora kumara imyaka 2 umuryango utarakubona, umuryango ukaza kumva ngo naka yapfuye. Sivyo ibintu nk'ivyo birababaje. Ari gusanga ari umuntu asize abana umugabo, ivyo byose ni ibintu bisigarana intuntu nyinshi cyane mu muryango, birababaje cyane gose. Nibatera kamo rero kuko cese numva nakamo mbere botera kariko, ahubwo nibaraba bafise amatike jico no babwira bovayo bakavayo abo bishoboka, kuko leta zihoreye zose ko ari zibiri, leta ya Arabia na leta y'u Burundi. Leta cyane y'u Burundi niyo ariko guhaguruka avuga muga mu gitari kiravuga irerekana yuko koko n'urudandaza barabadandaje. Rero mu gihe baba baradandajwe nabo nibabitahure babimenye, aho bishoboka ko bavayo baveyo batahe. Kuko tugiye kurora leta nta mpuhwe nta mbabazi zo kuvuga ngo kiremwa muntu tino muntu akwiye kubaho. Bo babona kumengo umuntu akwiye kurimbuka akavaho bakasigaraho bonyene, ntibiyumvire ko nabo bazoshikirwa. Ntawe urupfu rudashikira, twese tuzopfa ntawe uzorusimba. Ivyo tukaguma tuvyirengagiza. Mbega kubera iki turyoherwa nuko bamwe tubona bariko bararimbagurika bahura n'ibibazo binabiriye? Ibi bintu rero amareta, iyo leta cyane leta y'u Burundi ataciri bubivugeko no kuvuga ibifisemwe uruhara. Iyi ni yarabadandaje n'urudandazi ronderamwe inyungu zayo. Mu gihe cyahera barababwiye yuko ari icyumba gitukura badandarizamwo, bamwe bariko baravyumviriza iyo nkuru baca bayumva ko umengo ni nk'ibitito, ariko ni muri ubwo buryo nyene. Rero abari n'amatwi yo kumva bagafata ingingo bakavayo bakaja kurya ivyo bahorako, kuko nta mahoro numva ariko araba muri Arabia Saudite. Ivyo byo gutabaza ngo umugisha dutabarize, mugisha nimba we utanga inkuru ukamenyesha ukapublicita, none zishika hehe ko abari kwakira izo publicita ari leta
nayo ikaba umengo yoyo ifise ibindi bibazo vy'iwayo yihangiye vyo kwigumira mu vyayo nyene, nayo vyo kubabara yuko abantu bariko barahura n'ibibazo ibi na biriya bapfa, ivyo ntaco bibibwiye. Rero abo bari Arabiya babimenye, baracurujwe, baradandajwe, abo bikundiye nibave batahe, bareke kuguma bariko baragira batera induru ngo dutabaje gira gute ikuna kuriya kandi bitari bukunde. Abo batabarije nayo mashirahamwe barungikayo, none nayo nyene ntaca akora, none bigende gute? Iciyumviro canje cari ico, murakoze. Uyu nawe ni uwundi mukunzi wacu nawe nyene yagize ico avuga, nubugira gatatu mu baturungikiye ubutumwa. Muravyumva ko arafitiye ishavu uwitwa Karine abacura bufuni na buhoro atabavugira kandi yararejwe kubavugira, ugiyeho atora ubuhiri aho kugira ngo agufashe. Ugiye ufitanye ingorane na nyokobuja yumviriza nyokobuja, we ntakumviriza, ibituma baca basuzugurwa Abarundi. Uyu munsi baricwa, baranyuruzwa, barafatwa ku nguvu, ntibahembwa. Amabi yose akorerwa Abarundi nta bandi bantu akorerwa. Nukuri hariho kutagaburirwa, kwicwa n'inzara, kudahembwa, gukubitwa. Ibintu muravyumva kweri, kutavuzwa bagwaye. Ibintu binini vyo bikomakomeye bihura n'Abarundi bari muri Arabia Saudite. Niyo mpamvu mwumva badukurikira bose babivugana agashavu. Reka twongere dukurikire uwundi mukunzi wacu. Umuntu yomumpa ngaha ari wenyene ataboshe jenyene, nawe nabwira ati ntimunamumbohere, muzane ndamukorera akazi, ndamukorera umuti. Mana, hariho abantu kw'iyi si na shetani itazobatora, na shetani, urumva shetani izobabona ibadahwe. Karine we mu kubadahwa izoba uwa mbere. Arashisha nigute mugisha urakomeye, umeze neza. Baje nubwo bitakunze ko ndagutelefona ariko ntibyakunze ko tuvugana. None umenga ko mburengera waruryamye, nanje ngiye mu kazi. Nariko ndabona ama message wapostinze kuri YouTube. Bavuga urya mukobwa Karine urya mukecuru, sinumukobwa urya n'umukecuru. Hama hariho abakobwa numvise umukobwa umwe avuga yuko bakoragira ngo ko bamutana mu Burundi, abandi ngo bagacanga amahera bakamugirira nabi. Oya, iryo jambo ry'Imana riravuga ati umwe wese azobazwa ico yakoze, kandi nta muntu azobazwa icaha c'uwundi. Karine reka azobazwa ayo maraso y'abo badamu ariko arica, abo bana ariko arasiga ku ngoyi, ariko arapfakaza abana bariko barabura abavyeyi ku bwa Karine. Ayo maraso ntazogera ubusa kandi azomuhumira. Ntagire umuntu azotanga amahera ngo bamwicishe, yawe ni bibi ko nawe amaraso yiwe yo gufata wari wabigiyemo uruhara, wabizemo uruhara. Ahubwo je ikintu niyumvira kandi mbona wotuma basi ugerageza uburyo bwose nko kugeragereza abandi, iyo shetani Karine ikava ngaha muri Saudiya ngo ije kuvugira Abarundi, kumbe bariko barayiha amadolari y'ubuntu y'ubusa ataca ariko arayakorera, ahubwo ariko arakora amaraso. Sinzi ko yoba afise idayimoni ariko arakorera kugira aza aratanga ibimazi vy'amaraso y'abantu, ntavyonzi. Je nta kintu cambabaje ukungene ariko arajenyagura ngo ariko aravuga ngo umukozi ngo nugutungi ngo nukumuha ngo telefone ngo mu minsi 2 samedi, sinzi samedi no kwa gatanu. Acaza uwundi aravuga ati muri weekend aba barabu nabo nibo bafise umwanya y'amatelefone yabo, kandi nta muntu woza kubwira ngo mwarabu ngo mpi telefone ngo mvugane n'umuryango. Ahubwo jewe ico mbona bovugira abakozi hakaza umuntu muzima bagata
yani bagahana na makondisho umukozi ko adashobora kubura telefone basi nibahana na makondisho telefone bayimuhe pana niyo wifi yabo iyo wifi yawe nayo nyene ntakimaze barabona abashenzi nta muntu atabazi je ndabaye mu gihe kinini cyane pe kandi igihe kinini kirabaye imyaka afise ngaha mu Barabu simike nadicara bunda kids ariko ndumva ko nta murundi mugenzi wanje nofata uko nishakiye mu gihe aje kunyitura no muvugira ahubwo nubwo yoba ari mu makosa kubera mbanzi yuko bano bantu arabagesera kugira ndamukure mu menyo y'imbwa nukuri no muvugira nubwo bari mu mafuti no muvugira ariko hanyuma nkamuhanura nkamuimpanuro nkuko yoba ari umurundi wacu urumva ariko uyo mukarine nyambara umukaritasi wo mukaririsi ni mubi numugesera numugome ariko arica abantu ariko aragira abantu imfuvyi yongera bapfakaza nukuri kintu twosaba nk'abarundi odukura kuyo muzigo bakamutahana mu Burundi akaza kugwa mu Burundi nawe akagenda gukora itasho canke akagenda gukora ikiyede akaza kuvugira aho ivyo byarabu n'ivyongereza n'ibiswahili bivanze n'ibindi byose acanganya ahubwo ngira nta nindi mazi understand navuge ururimi rumwe ashoboye kuvuga pana kuvuga acanga ivyo atazi n'ibihere umenga sinzi nukuri uwo mugore nukumushira ku musitari mu muhindero mumushire ku murongo kwanza kumushira ku murongo nuko mwobivuga agataha agasubira mu Burundi kubera nta kuntu yovugira mukozi ngo bamuhe telefone kuri weekend aba bantu aka wifi kabo bakaguhaye iminota ingahe baba bagaciye mu Burundi urabizi nyene nta muntu yama ari ku murongo ngo winjireko ngo muhurireko nkuko ujya mukobwa yabivuze nyamba atari umudamu urashobora kurondera ukwezi kose umuntu mu Burundi ukamubura ariko ufise telefone yawe utumuraba uwundi muntu w'umujirani canke umugenzi ukamubwira ati telefona kuri apeli isanzwe ukamuha nimero ati umbwirire banaka barondere telefone baje ku murongo tuvugane ugasanga ibintu biraciyemo atwege tuza twifitiye abana hari gusanga baradutanye abagabo abana tuba dushaka abana bacu kuguma twumva akajwi kabo nabo bumva ijwi ry'umuvyeyi wabo urumva none bazoza barumva kuwa gatanu no kuwa gatandatu canke ntibanamwumve ngo bigende gute ahubwo nukubagurira karete simu nayo ma wifi yabo ntibayabahe baba bagurira karete simu hanyuma baze barigurira basi amamega nivyo biba vyoroshe hama bahanane kondisho umukozi telefone ari mu kazi ayishire mu cumba ciyo ahejeje akazi agende gutora telefone natwe ngaha niko batubwira ronva je ngafise kondisho yuko telefone ndayitora ngiye kuryama canke ngiye kuruhuka niyo kondisho mfise nyamba ari kibazo mfise muhira nkaba ndi mu kazi ndababwira mfise ikibazo reka nkore mfise telefone kugira nkemure ikibazo bakaca bavuga ati sawa uhejeje ucuyijana mu cumba jewe niko bimeze kandi jewe nkoresha wifi nukuri yanje ntibayica aba bagore b'Abarabu kenshi nibo kenshi arabagome abagore b'Abarabu n'abagome sana jewe nshika ngaha naje nzanye telefone yanje maze amezi 3 ngaha icirapfa ndamaha boss agenda yikoresha kubera yarijimije namubwira mugabo yarijimije mugabo iraka gusa namubwira rero genda uyikoreshe ama rero urabona bano barabo batunye ntibaca bagenda aho nyene nanje ndumva umenga ntafise telefone nakazi kawe no gaheba ntafise telefone burya rero yavyuka nsanga ku muryango ndamubaza telefone wayikoresheje aca yarabonye tuyu muntu rero tindabona adafise telefone n'ingorane burya aca aragenda yijanye agarutse iranka gukora bano barabona ubwo bigira byinshi ntibazi gukora amatelefone ahubwo yahisemo kuzanzaniye yindi acangurira yindi urumva ndamaze amezi 3 acarangurira yindi telefone arambwira ati ni hadiye ndaguhaye ati sawa baravugana n'umugore tumuhe wifi canke tumugurira amayinite
baza barangurira amayinite nyene barabikora nk'iminsi mikenyi bangurira amayinite y'ijana banyunga ukwezi, mu nyuma baravugana barampa wifi mugabo yimpaye umugore ndi mu kazi mvuye mu kazi akaca yica anje nkumva inzigo navuga ati none ndi mu kazi barambujije sinjana telefone none mvuye mu kazi mbashaka kuyaga n'umuryango kubera iki baca bayica je rero nce ndamubwira boss tora amahera uzuranzanira amamega arambwira kubera iki ukoresha amamega kandi ufite wifi ndamubwira je ngiye mvuye mu kazi nkagenda kuryama canke kuruhuka mvugane nabo mu rugo madame wifi yaca yica ikintu boss yakoze Imana ndakimushimira ahubwo Imana impumugisha gusa abagore ahantu bari abagore twisubireko naje sinikuyemo abagore turi abantu babi ariko ntabwo ari twese gusa turatukishwa abandi tugatukisha ariko abagabo ku bice 100 bashe abagabo ni 100 kwa 100 chambo chabo ni 100 kabisa 100 nubwo atari bose abagabo ni bake ari amashetani umugabo acarampa wifi acaravuga rero aka wifi kandi bacomora bagenda gucomeka acaragakura acagenda azana rugiye kwa wifi runini barazana abahindi baragwimbira insinga hasi barazikura kwibarabara no mu nzu acashira irya wifi yo hejuru ahantu adashobora guhanza kuza kugira mpaka urire ku ngazi aha mbona bayaramuhanye je ngiye urana ko abantu bakunda kuyerera nubwo mba ngiye n'ukuri ndamubwira boss ngurira amamega kaca mbwira ati ndayakurungikira kuri telefone nca ndamubwira ati rero cundungikira nimero muri message kaca ndungikira muri message canke akabwira madame akangurira amamega canke aciyambaza ngo kubera iki wamusavye ngo amamega nca ndamubwira ati je namusavye mu mahera yanje azoyakura mu mahera yanje kumbe we umugore ntabashaka kwampa amamega oya nanje nababwiye ati mukazonje natamamega mwanguriye ibintu byose nzoza ndabimenagura ndiko ndoza nzoza ndamena hano basanzwe babizi iyo banjenye tamamega banguriye ibintu ndabimara bashatse ko ntabimena barangurira amamega niko bimetse none uwo mugesera Karine ngo umuntu ngo ntatunge telefone ngo bamuha iminsi 2 bariyo bamuguriye ahubwo ni mu bakorera ubuvugizi mugisha nukuri uko wamubibakorera nivyo ntibizokunanira bakorera ubuvugizi ahubwo bagumane amatelefone kandi babagurira amakarite simu batume babimibima izo wifi zabo kubera izo wifi barashobora kuyigucira bagure amamega je nico kintu nanje navuze ati nanje shaka kugusaba kubera abantu bivugira nyene bitandukanye abantu tuvuge bitandukanye ariko kubugome bafise bano barabo je mbona wo basabira itelefone bakazigumya bakaca babaha n'amakarite simu uwo mugome Karine nawe dufashe abavyeyi turarushe je naje muri iyo office nagize office zitaraba mugabo nukuri vugira abo bagenzi bacu bariko barabura babo nukuri uwo mukarine bamutahane umve amaguru adakora hasi ahubwo bamuvunaguye n'amaguru agenda yenena hasi mu ndege bace bamushira hariya mu mizigo pana hariya hejuru bamushira hariya mu mizigo. Murakoze cyane turabashimiye. Uyu yari uwundi murundi kazi mu badukurikira ngaha kuri chaîne ya YouTube Daniel Mugisha, adushimira ibyo dukora akongera agasaba ababijejwe gufata ingingo zikomeye kugira ngo abarundi kazi bari muri Arabia bareke kuza baranyanyaswa. So gusa kubera ko hariho n'ubundi nawe nyene yaturungikiye ubutumwa, reka nawe nyene tumwumvirize. Ndavye ingene ushishikara kuvugira abantu turi ino vraiment vyangoheye kabisa mukuri
nk'uko mutwitangira vraiment ntitworohewe kabisa, ntitworohewe. Jewe urya mu Karine je naramuboneye amaso ku yandi kubera igihe mva mu Burundi twashikiye kuri ofisi twashikiye kuri irya ofisi akorako. Ushitse vraiment barakwaka telefone, ufise telefone barayikwaka. Asha hama je n'umumama twari kumwe baza gutukana kubera n'umumama yarameze nk'ukuze mu gatakuza atangura kumubaza imyaka bahakwa gutukana nyene kubera we yaramaze kuzino we yarabimenyereye barahakwa nyene kubwirana nabi. Rero vraiment ntivyoroshe vyo gukubitana vyovyo ni vy'ukuri arakubitana si ukubesha kubera twe bukeye baraje baratuvyura mu gatondo kubera twe twashitse mu ma saa munani y'ijoro baratwereka aho turyama twari abakobwa batatu twaryamye muri chambre imwe baratwereka aho turyama turetse aho turyama mu gatondo turavyuka turakora isuku dukoze isuku hariho toilette imwe yari yazivye caraza ngo abarundi muri n'umwanda ibiki n'ibiki ngo iyi toilette ngo nta bandi bayononye ngo atari abarundi ibiki n'ibiki ndavuga ati ntivyoroshe asha mukuri je navuga ati mana yanje hamwe umubosi wanje tuza kuntora nkasubira kurara ngaha ndumva yuko umenga isi yoba indambiye. Hama turaguma ngaho twari batatu umwe baraza kumutora bamutoye baramujana kwa muganga turakora isuku dukoze isuku mu gatondo turaheza duhejeje turagenda turanywa icayi amasasita aragira amasaha yo kurya turagenda gutonda turarya turiye ivyo twari turiye bishushe birahera acazana indya zigashe indya nyene zigashe zikanye aca arabiduha ngo tubirye turanka kubirya je arasunura ndavuga ati we je nusuye kusunura nahaze je ntavyongera ngene agomba kunkanga nanje ndamukankamira hama aca abwira abandi bakobwa bari bahari nabo nyene baranka aca afata umwe amukubita urugumu rwo mu mugongo gusa kweri yarukubita je twari guca dufatana sinari kurabira ngo nuko ndi musheshe nje muco gihugu irya mbere oya twari gufatana kabisa. Okay biraja ngaho je uwo musi nyene mu masaha 8 baca batwuriza intu z'imodoka turagenda ku kazi ku babosi bacu bari badutumyeko turashika ndakora ukwezi kwa mbere je naho nashikiye nta telefone bampa ukwezi kwa kabiri nca ndamuha amahera bosi kugira nzanire fone bosi amafaranga aciye amarana indwi yose ataranzanira fone nca ndashavura shavuye aca aratelefona kuri ofisi aramubaza ngo je umukozi wanje mbona ashavuye sinzi igituma mumbarize je ndamubwira ati aramutelefona arampa telefone turavugana ndamubwira je namuhaye amahera dufise imiryango dukeneye kuvugana n'imiryango namuhaye amahera nzanire telefone jewe haheze indwi yose ataranzanira telefone kandi haheze ukwezi ntavugana n'umuryango yaciye ambwira ngo telefone ngo nta muntu ngo yemerewe ngo gutunga telefone ngo atamaze ngo kontra ngo mu gihe ngo ata telefone ngo uba waje uzanye ngo rero ngo ntimwaje kuganira n'abantu ngo mwaje ku kazi ngo ntimwaje uzana n'amatelefone ngo mwaje ku kazi nimba ngo udashoboye ngo kubona ngo utobaha ata telefone ufise ngo vuga abakuriza indege bagusubize ngo iyo tike bagutaburiye ngo imarana n'amezi 3 ngo rero ngo barashobora kugusubiza mu Burundi. Ndavuga ati none bice bigenda gute dufise imiryango dufise abana dutegerezwa kuvugana n'imiryango ntushobora kuba uri kure y'umuryango hahere imyaka 2 utaravugana n'umuryango wose wumva bibaho ngo okay ngo rindira rero ngo je ngo ndaza kumubaza ngo ndaza kumubwira ngo ayikugurire ngo ayase naho ngo urumva ngo mu mategeko ngo nta muntu ngo ashobora gutunga ngo telefone ngo imyaka 2 ngo itarahera ngo gusa ngo uramuha ngo inimero ngo z'umuntu w'iwanyu ngo mwemerewe amasaha 2 weekend urumva kuwa gatanu no kuwa gatandatu kubera dimashino barakora amasaha 2
rero n'ayo masaha abiri ntibayaguhe baguhaye iminota myinshi bakaguha iminota 5 urumva ndaba mu bwo buzima mu nyuma bose aranzanira telefone anzaniye telefone aca aranyima carte SIM aranyima na wifi rero hari umukobwa dukorana aca arampa carte SIM iyi nyene ndiko ndakoresha aca arampa carte SIM ampaye carte SIM baza baratuma amahera iwabo hanyuma nanje akankonekita nkabona kuganira rero muri iyo minsi iheze baranyatse telefone kumbe c'umugore wa bosi niwe yabimbwiye ko yaterefone kuri office ngo avuga aje ngo yuko ngo kenshi mw'ijoro ibaza ngo mw'ijoro sisinzira ngo kenshi ngo haravyuka ngo sayidi ngo akumva ndiko ndaganira kuri telefone kanine yakuntu ngaca amubwira ngo mwake telefone urumva telefone nikoreye mu mafaranga yiwanje se yiwabo ngo mwake telefone ngo uzohora ngo uyimuha kuwa gatanu avugana n'umuryango isaha imwe usubira uyimwake uyibike urumva yuko abantu turi ino vraiment ntitworohewe cyane cyane ikibazo ciki amatelefone no gufungura muga je vraiment ndashima Imana gufungura ndafungura ko yanije nteka muga nanje aba ntateka kiba ari kibazo kubera mpora mbona iyo bagiye kugura indya hari igihe tudateka bakazana indya baguze muri restaurant aisha bamiki yiko kimwe kabisa nkavuga ati none mane iyo banateka babigenda gute kenshi vraiment abantu barino turahohoterwa cyane nkongera nkasaba yuko mukuri mwodufasha nk'uko nyene numvise uri umuvyeyi Imana nizoguhezagira twe ntitworonka ico tugushimira mukuri bamuhindure kubera ino ukoze n'agakose bavuga ati turavuga kuri office kubera bazi yuko kuri office ataco badufasha urumva baciye batubwira ati turatelefona kuri office nkagera sinzi ikintu twavuye na mahuje aca ambwira ngo ushaka gusubira kuri ko tujana kuri office urindira tuzotelefona kuri office urumva kubera bazi yuko office yo mu Burundi iyi office yino iyi maktaba yino itavugira Burundi urumva natwe nico gituma baca badufata nabi ziza mukuri ntavyo ashoboye vraiment bamuhindura kabisa atari ntivyoroshe Werekeza ku musozo rero reka twumvirize n'uyundi mu baturungikiye ubutumwa bavuga bati natwe turababajwe n'ivyabaye ariko nukuri dusaba leta ariyo muvyeyi idufashe tureke kuza turapfa iruhande yaho ndashimiye abantu mwese mwagumye mudushimira ko twitanga kandi tuzokomeza kubikora nanjye nayo nifuje gutanga icyiyumviro basi nuko ibintu ndabibona ku bijyanye n'impfu ziko ziraba muri iki gihe ku bijyanye n'ukuntu novuga ngo bamwe izo mpfu aho zihera nko kuri wa wundi bavuga ngo yapfuye yiyahuye ukuntu byari byagenze ngo yari yabaye bukoroke na bujya yamubwiye ngo naduge hejuru guhanagura ibintu aca arakoroka basha nukuri nagenda afise umugenzi wanje ryari nawe je yamubwiye ngo duga hejuru hanagure hari yangagerekeranya indobo zine ngo yurire hejuru guhanagura uwo mukobwa ngo arurira nabo ataritorera be n'abana baragenda uwo mukobwa ngo aca arakoroka ntacyo yabaye mugabo urumva yarakorotse avuye ku ndobo zine ahantu hari isabuni n'amakaro nawe numva n'Imana yamuzigamye rero ikintu ndosaba abagenzi banje bari no mu bihugu by'abarabu baze bararaba umukoresha akubwiye nti kora iki ukabona icyo kintu cyo guta mu ngorane cyo tumuvunika cyo tumugira ikibazo umubwire ntacyo nkora canke winumire arengane aje kukubwira umubwire ati ibi bintu ntibishoboka kuko kurira ku ndobo zine uri gukoresha isabuni ku makaro indobo ni ikintu kinyerera amakaro ni ikintu kinyerera urashobora gukoroka ukavunika acha kujyana muri office murabizi neza yuko ntibakuvuza ntibakwitaho urabona bama bahapfiriye kandi bahageze nta bukiriro buhari rero ikintu nosaba abagenzi banje baze bararaba
ibintu bababwira bakore n'uburyo bababwiye babikoreyemo, cyane cyane ibintu byo kuduga hejuru, bajya ngo guhanagura ibintu hejuru, akubwiye bikore, umubwiye ntibikunda, atuma gutahana, atuma akubwira ati subira iwanyu, ntacyo ukomeye, ntacyo uzogenda hano, uzosafira ahandi, hari ibindi bihugu bisafirisha. Mugabo n'ukuri abantu baheze hejuru yo kuvuga, yo kutihagararako, n'ukuri twihagarareko. Umwana akubwiye ikintu cy'amananiza, umubwire iki kintu njyewe ntacyo nkora, ku bijyanye n'abo baha amashano n'ibiki n'ibindi. Ni ukuri kw'Imana bano bantu si abantu. Rero ikintu nohanura ni ukuvuga, umwarabu aguhaye ikintu, aguhamagaye iyo uri, ntiwabonye iyo yagikuye, ntibyagenze gute, akubwiye ngo tora ijya, adasanzwe wabiguha, cyangwa usanzwe ubona mutameranye neza, mwereke ko kiriya ugitemwe mu yarara. Ntupfe kubona ikintu icyo cyose umwana waguhaye ngo ucujya, oya, ariko arakwarura naho ari uwo bishoboka, mugume impande yari ubona, hama ufungure. Mugapana yuko aguhamagara iyo uri, we ntuzi ukuntu byagenze, aca ahita aguha ikintu cyo wakira, oya, ntumugaye umubwire ngo ntacyo ntora, oya, uracyakira, hama arenganye ukagita mu mwavu. Nukuri Mana sagaseseshwa rumuri, ibintu biriko biraba muri iyi minsi birateye agahinda kuri twebwe turino, no ku miryango twasize iwacu, no ku bana twabyaye, bavuga mama yagiye kurondera mugabo agataha, bukumva ngo mama yaguye hariya. Nukuri abantu turino twikebuke, duce ubwenge, ntitubana n'abantu, kandi umengo nabo dutabaye ntacyo bariko baradufasha. Nukuri urashobora gutelefona bajya abantu bajejwe kutuvugira, ukamutelefona ari ku murongo akanka kukwitaba, wanashaka ukamurungikira iyo audio akayumviriza, akanka kukuvugira. Njyewe n'ukuri ku gatwe k'iwanje narigeze gutabaza, ndatabaza bajya abantu b'abamama bajejwe kutuvugira ku ma office, ndamutelefona ndamubwira ikibazo mfise, yaciye ambwira nti twebwe baratubujije kuvugana n'ababosi b'iwanyu, ati ahubwo nari kuguha audio ukamwumvisha, basha uriko urashwana na mabuja wawe, ngo uce utora agatelefone ngo umujyanye imbere ngo ngumvirize ibyo ofisi ivuze. Ivyo bintu birabaho gabasha? Uriko urashwana n'umuntu cyo ujya kumuhereza telefone ngo umviriza ofisi ngo bavuze nk'uku, ya telefone azoca ayikwatse rero aca atangura gukandamiza uko ashaka. Ni ukuvuga utabaje umengo sinzi ukuntu bigenze, umengo nta kintu uvuze kuri bo, canke wababwira nti burya je mfise ikibazo iki n'iki, ngo babwire bakuzane kuri ofisi, bakujyana kuri ofisi aho kukuvugira, cyangwa aho uvuga nti reka twumvirize ikibazo aho kiri, batangura kugukubita. Umukozi imisi yose yama mu makosa, umukoresha ntigera aba mw'ikosa na rimwe. Ivyo bintu n'ukuri, kandi tukabigirirwa na bene wacu b'abarundi, eka atabaye umurundi akaba umunyafrika nka wewe, ukavuga ati none gamana, bano bantu nibo bari bakwiye kundengera, mugabo raba nibo batumye ngiriza ingorane zose. Rero jewe ico nosaba nukuri abantu b'ama office bisubireko, canke nimba babona badashoboye gukora ico biyemeje, nukuri ama office bayakureho, tumenye ko ata office dufise, twimenye na nyabakoresha bacu bazovuga ni abo nta office bafise, kandi ngira bazonatwubaha, kubera ko umuntu adafise office hazoba ikintu cuja mu gipolisi cino kica kigutunganiriza n'ingoga batetwaje ngo n'ama office. Nukuri ama office nukuri nta kintu na gitonya ariko aradufasha, ahubwo ico twosaba leta
nuko yotuma ishiraho umugwi ujejwe gukurikirana abakozi atari ofise, umugwi wundi ujejwe gukurikirana abakozi nka kwa kundi bari babivuze mu kiganiro, bashireho umugwi ujejwe gukurikirana abakozi, hama ngira niho tuzobona basi n'akarusho na gatonya ku bijanye n'ivyo turiko turabona mw'iyi misi ku mfu zitandukanye kandi ziteye ubwoba n'agahinda bivuye ku gufata minenegwe kwa ofisi. Umuntu njyewe narinzi yuko umuntu yarinze ava muhira agashika muri ofisi aba arose ubukiriro, mugabo ubu turanatinya no kuvuga ngo twokwitwara muri ofisi, ahubwo umenga ahubwo tugiye muri ofisi tugiye kwicwa gusumba aho twari tukiri ku mubosi. Kandi umubosi kubera azi neza yuko ofisi atakintu iri budufasha ahubwo iza kumufasha kudufata nabi, aca akubwira ngo ushaka ngo ugende ngo kuri ofisi ngo tugende kubera iki ababizi. Twe muri kontara dufitaniye n'abakoresha, njewe ubwiwanje vraiment narigeze kuyisoma naho yari mu Congereza, yego naratahuye. Umuntu agwaye aravuzwa, umuntu ategerezwa kuruhuka amasaha 9 niko handitse muri kontara, mugabo ubu aho bigeze nukuri no kuryama ntitukiryama. Ivyo biri mu bintu nkeka bituma n'izo ngwara ziza. Umuntu yiriwe arakora aryama amasaha 2 vyuka unyaraguritsa. Rero hari aho batagugiriye nukuri turakubagwa mu bwoko butandukanye, kwitwasaba leta idufashe nukuri ibintu bihinduke, ifate mu minwe ikibazo cyacu. Murakora werekeza ku musozo. Rero reka twumvirize n'uyundi mu baturungikiye ubutumwa bavuga bati natwe turababajwe n'ivyabaye, ariko nukuri dusaba leta ariyo muvyeyi idufashe tureke kuza turapfa. Iruhande yaho ndashimiye abantu mwese mwagumye mudushimira ko twitanga kandi tuzokomeza kubikora. hama nagira mvuge ku kibazo maze iminsi mbona kuri TikTok, kuri YouTube, mu magroupe amwe kijanye na Karine. Nukuri Karine si umuntu, ni shetani yigendera. Nukuri ndavye ku kuntu yakushibaguzwako, nta muntu yoba afise indero yarezwe yo kwishura umuntu w'umugabo kurya. Numvise ari umuntu avuga ngo aserukira abandi bantu, ari umuntu avuga ngo ari imbere y'abandi bantu. Birya bintu ntibibaho, ntibishoboka. Rero ujya kiya kibi akora nawe siwe, ni shetani iri muri we, kuko ujya nawe mama wiwe yaramukoreye ikintu ngira gituma aba inyamaswa, ahubwo sinzi n'ikintu bisunze kugira bamugire umuvugizi w'abantu. Kuko ujya Karine yarigeze kuza muri Saudiya kera, ariko ntacyo yahakuye kuko nyina wiwe amahera yakoreye muri nyagihe, nyina wiwe yariwe n'umuhabara. Yariwe n'umuhabara. Rero Karine amaze kuza mu Burundi isanga agaragara, isanga nta kintu nyina wiwe yakoze, kuko nyina wiwe amahera yariwe n'uwo umugabo wa nyina, umuhabara wa nyina. Rero aragira amera nk'umaramaye, ngira ngo agarukana n'inzigo ino, acaragira Imana bamuha akazi ko guserukira abandi bantu. Umugabo kubera nawe novuga ngo cya kibi nkeka n'ishavu n'inzigo yarafise mu mutima yuko atakintu yahakuye, acagaruka abifise mu mutima, baca bamugira uri imbere y'abandi avugira abandi. Rero kugira nawe bakorera ubugome, batata kintu batahanye, batahe nk'uko nawe yari yaratashe agaragara, urabona ivyo abakorera. Nukuri kubwiwanje, nukuri ujya se umuntu boshyira imbere y'abandi ngo navugira abantu, kuko ujya nukuri novuga nti nta mutima w'ubuntu, nta mutima
w'abarundi afise hawurya ngira ngo si n'umurundi je sinemezwa ko ari umurundi kazi yogirira ibintu bene wabo nkabirya agashibaguzwa kurya nukuri jewe kubw'iwanje numva mwoduserukira mukadusabira kurya nukuri bakamukuraho bakamutahana bakazana uwundi ashoboye kuvugira abantu apana uza kubakandamiza. Kandi ikintu numvise gituma akora birya ni ukuvuga ngo aje muri ofisi nk'umubosi yazanyeho umukozi akamukorera birya umubosi birashika bakamuha amahera. Rero nyimba ari ubwo bufaranga baba bamuhendesha abarabu agaca afata nabi bene wabo kugira ngira ngo bagume bamuha akaguma agira birya nukuri sivyo birya turavyiyamirije nukuri turavyiyamirije nukuri wewe ushika kure utuvugire nukuri bamutahane ibyo si umuntu wo kuja imbere y'abandi. Murakoze. murakoze ndabashimiye ndabakengurukiye mwese mwebwe munkurikira ngaha kuri urubuga Daniel Mugisha. Urubuga ni urwo kuyaga no gufashanya no gutabaza, ntihazagire umuntu azozana ivya politiki hano ntibicangana n'ibi byo gutabariza abantu bo mu migambwe yose mu bwoko bwose, abirabure n'ab'inzobe, abazungu n'abirabure, ahubwo muze dufatanye twese tuze tugeza akamo kure kugira ngo abari mu ngorane batabagwe. Nshimire rero abarundikazi muriko murajijuka mugashobora kurungika amajwi yanyu kugira ngo tuyasangize abadukurikira. Ku busanzwe utavuze ntawe uzokuvugira, hari abantu munuma ngo ntimuvuga kubera ngo mwoba ikintu ntacyo woba uratukanye se. Kuvuga ngo mugenzi wanje yapfuye ntidukeneye akarenganyo, aya majansi ntadukurikirana, leta nibisubiremo ibyo nonyike. Mutavuze muzopfa muhere, kandi nimwavuga umuvyeyi wanyu ariwe leta yabarungitse muri Arabia azobumva, hanyuma ibitameze neza babikosore, ababarenganya babahane, mwongere kuronka agateka. Abantu mwandungikiye amajwi rero yabashikiriza ndaza kuyabashikiriza. Uyu munsi turigenekerezo ya 13 kwezi kwa gatatu umwaka w'2025, ariko kino kiganiro abaturungikiye amajwi mwese nzokomeza ndatambutsa ngaha muri iyi minsi kugira ngo abarundi bumva akababaro mwagize, mbere n'abanyamahanga bumva ururimi rwacu, bumva ko abarundi kazi bari muri Arabia bafise akarenganyo bakoregwa, bumve nico basaba kugira ngo nabo bubahirizwe. Murakoze.